umwuga nko mu yindi myuga ihari. Mbega uri kwishura canke nivyo ukora mu buzima busanzwe? Sindi kwishura nivyo nkora mu buzima busanzwe ya. Hari akarusho rero kuba ubikora? Kuba ndabikora akarusho kariho kuko umwanya wo kwicara mwibarabara kwirigara ntawo ndonka mufata irangi nkicara ndiko ndashushanya hako nicara mu mabarabara canke ku marigara. None nka prix ya Big Fizzo iri kurangara? Yo prix yo foto ya Big Fizzo ni nka 100,000. 100,000? Ya. Umuntu yazanye 195, plutôt 95,000 niwo muha. 95 wowe umujama wanje noguha. Amahoro nshuti bakunzi ba Buja Hit TV mu mudasiba kudukurikirana imisi yose tubaramukije tubifurije amahoro y'Imana yuko yokomana namwe aho mumbona ndi muri salle ya Palais des Arts aho hariko haba ihanisha gurisha y'ibidandazwa novuga n'ingabano zitandukanye by'ibintu by'utugenegene byinshi cyane bikorerwa ha mu Burundi nyene bikorwa n'abarundi vyateguwe n'ubushikiranganje bujejwe novuga imico n'akaranga bigize uburundi bwacu. Rero twashimiye ko twovugana na bamwe bariko barabikora tubabaze uko babikora ko ni benshi mubibona mukavuga ati mbe ibintu babikora gute, reka tubarondere tubabaze kuba bikora ko ni benshi mukene kubimenya. Reka mpere kuri uno mutama ari hano. Mutama amahoro cyane. Ndabugize mwaramutse. Biraza neza. Yego biraza buhoro buhoro tuko turakora. Ego ni benshi bakora tubona bifuza kumenya izina ryawe mutama. Jewe nitwongera kumana Sylvestre nkaba n'umuhinga asanzwe bahingura ibintu nkoresheje ibiti nkoresheje ibindi bintu nk'amabuye n'ibindi ndahingura amafoto ibintu bibaje abantu ibikoko ibintu byose umuntu aba akeneye mu giti ikintu cyose umuntu yifuje ndakimuhingura nk'umuhereza. Ego muri hanishagurisha novuga ryatekanijwe n'ubushikiranganje novuga bugize imico n'akaranga byo ngaha mu Burundi mbe aramanije babako aravuga yuko ko yo bari higanwa byo bari byo gamutama ni hayanisho kandi kaba nihiganwa donc bahuje intara nyinshi zo muri iki gihugu hari abaje baserukira Kayanza Ngozi Cibitoki Bubanza reka kutubashaza Makamba na Bururi na Bujumbura rirari na Bujumbura meri reka se bakeya barikoraniye ngaha arona ko bose ngaha bafye amaso barindiriye kiva muri iyo higanwa twese hanga turarindiriye kivamwo ngira muzocumva niyo bamara guhetsa ari bamara kurangiza bagashira amanota ku mugaragaro batanga amanota ku mugaragaro bakabimenyesha ngira muzoshobora kumenya ivyakurikiye. Mbe hajya mutama wasi kuri intari yahe mutama? Jewe naserukiye intara ya Bujumbura rirare komine Mutimbuzi ko ariho sanzwe mbajemba mu Gatunguru mu majambo make komine yacu ni Mutimbuzi niyo naserukiye niyo naje kwerekana mwo ibi bintu mura bihinguye biri ngaha naho ntabizanye byose nacagwemwo ivyo mbona ashobora kwerekana byorya inamba yorya yindi je tumanaje ngaha rero turarindire turabe ikivamwo hanyuma muzobimenya bayamenyesheje. Mbona nibishano byinshi mbona bitandukanye duhere kuri kijya washimye gushikanya iki mutama? Umufasoni nakoze ngaha akoze mu giti bita ikasi yari umutarabanyi ni giti gicirabura gisukonyere ni giti ciza cane kimara imyaka myinshi gose aho naho nashatse gushushanya umuntu w'umupfasoni yikoreye inkono agemuye mwiza yambaye nyene yikwije gome ahetse n'umwana yari kumwe n'umushinga ntaye wiwe urabona we nawe ko ari nk'umuganwa yambaye impuzu z'abaganwa yari umushinga ntahe wiwe urabona amuherekeje bagiye kuramukanya yatwaye n'icumu niko gukora ikintu twisunga imico y'abantu ba kera ukuntu kera bambara ukuntu kera bari bitunganije nuko rero ubona ibintu nashatse gusigura abaragiye kuza kuramukanya badakoresheje imodoka badakoresheje kibaragenda n'amaguru ibirometero byinshi kandi bikaryoha bikabera uko nta gico bikangamiye barabara ntaco bikanga n'ibikoko byarahura bikahunga bikabahunga. Shikamo dada. Marhaba. Uko vizuri? Poa. Unaongea Kirundi Kiswahili? Kirundi Kiswahili vyote naongea. Kwani kiwashimye kumshushanya Big Fizzo? Igituma nashimye kumshushanya Big Fizzo kubera ari umusanyi wo mu Burundi akafasha kandi kumenyekanisha igihugu cyacu cy'u Burundi mu mahanga ntandi hose. Wabitanguye ryari no byo gushushanya? Ibyo gushushanya nabitanguye si kera cyane haraciye nka umwaka umwe. Uvyakira gute ko waragiye muri monde yo gushushanya? Ndavyakira neza kubera birandyohera ndabikunda n'umwuga nko mu yindi myuga ihari.
Mbega uri ku ishure canke nivyo ukora mu buzima busanzwe? Sindi ku ishure nivyo nkora mu buzima busanzwe ya. Hari akarusho rero kuba ubikora? Kuba ndabikora akarusho kariho kuko umwanya wo kwicara mw'ibarabara kwirigara ntawo ndonka mufata irangi nkicara ndiko ndashushanya hako nicara mu mabarabara canke ku marigara. None nka prix y'inya Big Fizzo iri kurangana? Yo prix yo foto ya Big Fizzo ni nka 100,000. 100,000? Ya. Umuntu rero yazanye 195 plutôt 95,000 ntiwomuha? 95 wowe umujama wanje noguha. Amahoro mutama. Amahoro neza. Biraza neza? Turashima Imana. Turabona uri kurahanisha mbe hagiye kuhanisha iki ngaha mutama? Jewe ndiko mpayanisha izi taburo mubona ngaha inyuma. Izi zimona abantu bavuza ingoma ndibona. Yego. Mbe hajyanye urabona ko ariko bizosanga agashimwa ruzo gatwaye gabro. Birashobora gushika Imana ikabikora nkasanga ndagatahanye. Yego. Mbe hajyanye kuba ubikora. Ari cyo bikumariye mu buzima bwawe? Asho birakimariye cyane kuko biramfasha. Novuga nko mu buzima musanzwe mbayemo nivyo bimfasha hakuru. Yego. Mbe hajya kuba exposition yarabaye bitunganijwe n'ubushikiranganje bubijejwe. Bega urabona ko ari akarusho bizokuzanira? Hari akarusho kanini bizonzanira cyane kuko twaramenyanye n'abandi ba artiste bava mu zindi ntara. Ndabona ibintu bishasha bituma nanje hagiriza ikintu cyasigaye mu bwenge. Yego. Murakoze cyane mutama. Yego, merci beaucoup. None nkuba bagomba kukigura umuntu rako yo gishira hehe? Bagishira hehe mu nzu mu kabati hehe? Barabishira nko ku kabati bakabishira nko ku meza, hariho binini bashira ku bihome, hariho ibindi bashira nko ku rubaraza, aho bafise amazu manini nk'amabanke, nk'amahoteli, nk'aho ku bibuga vy'indege canke ahantu hose hahurira abantu bakabidepo bakabishiraho bikashariza bikerekana kahise k'igihugu cy'u Burundi kandi bikasanga biranezereye nk'abana bo bakora batazi nk'umwami ukuntu yambara bashobora ngene umwami yambara yari yaraberewe ubuzima bwa kera. Nk'umuntu yoba yifuza kubigura yo kuranka gute mutama yoba yaba interesse n'ibinya bishushanyo byabo? Ko aha tumaze iriganwa rimaze guhera nta kica dukora umuntu aca bandanya iyo yahora akorera. Jewe musanzwe nkorera muri Musée Viva y'Ubujumbura, hanyuma wari umuntu nkeneye naho ugatelefone ashobora kundodera kuri 76 amajana 223 ijana 17 76 amajana 223 ijana 17. Aho rero ashaka kuntora shaje muri Musée Viva zerana nebabwiye ko twangera kumana Sylvestre ashaka tukaganira tukayaga hanyuma ariko nakeneye nkamuhereza nuko ubuzima bukabandanya nawe akatwara ivyo yifuza. Twayenze byinshi mutama ariko je ndakeneye kumenya ibiyo bitanguye ryari ndi yabikwigishije mutama? Jewe gutangura ibi ikintu cyose ubanza kugikunda d'abord. Ikintu gikunze niba uraciga kiroroha kugira ngo kimenye. Je nabitanguye nabana d'abord aho nabana bigitega ahantu haba abantu bakora ibi nkiri umwana muto aciga muri primaire nari ndabikunda nkagenda ahantu hasanga hari amonima ku mabarabara canke nkayibona ama televiziyo canke mu bitabo umva birandikwe ko no vyiga. Ureje binavyigiye bobenje amashuri mato cenja muri École d'Art y'Igitega amamvuye yo nacenja muri centre artistique uhinyanyura cane no kurenzaho ubundi buhinga uko Hereje muri centre artistique naciye ingira n'amastage hanze gatoya y'igihugu kandi natwaragize n'ama exposition ahantu mu bihugu vyinshi za Buraya. Wagiye mu bihugu bingana gute mzee? Bihugu vya Buraya maze kuja mu bihugu Ubufaransa, Ububirigi, Autriche na Hollande. Mu bihugu vya Afrika maze kuja Gabon n'ibihugu vya Yasese naraza kugendera mu Uganda, Rwanda, Kenya, hose muragenda mukaba exposition nta bintu by'amahiganwa murajamwo seruka igihugu. Aho twagiye mu mahiganwa hari mu Bufaransa hamwe no muri Autriche naho twari mu mahiganwa Burundi bwatahukanye première prix y'aba exposants étrangers. Urumva ko yari prix ihambaye yambere ihambaye. Ahandi hari muri Autriche twabaye wa gatatu. Ahandi hari muri Gabon twavuye bataratanga amanota ariko twarakoze tubashaka barashimye twakorera impande ya hepfo ya Atlantique kuri ku makote ya Atlantique niho twakora twari ibihugu birenga 50 bari vyatumye ari symposium international. Burundi cyabo bwa mbere. Uburundi bwabaye ubwa mbere ariko kubera ari bobo baturihira bagira gute ari bo bari bashasharje baraduha akantu gatoya kadukura ariko kari gafaditse oya kadukura ko bacindeye gushika muhira ariko nizere ko ibinye tubona hano nivyo gutunze muzeye n'umuryango wawe
nta kindi kintu kuva je mpejeje amashuri ni ibintu nkora kandi biranezera kandi biratuma vyumvamo kandi biratuma bayeho mu bisagara byinshi ndafise mbonye mfise nk'inzi yo muri capitale politique afise inzu muri capitale kubera ibinyene je ndashima Imana ndabona ko umwuga ari mwiza mzee tuvugane ndabona wagize kwa gasore mtaho yego mbeja anye ukinye kishe kugwa ngana iki ndagikoze sawa sawa nagikoze neza ku buryo gishimwa na bose iki kirashobora n'uwo miliyoni na 5 na 10 kirashobora kuzishikana kuko si vya bose si vya bose mbega uwo bayifuza kukigura cyangwa bayifuza kukironga cyangwa bayifuza ko mwovugana ku giciro vyeka amafaranga yo kuronga gute kundonka je ngendana telefone nca ntanga inimero za telefone niza ni 69 amajana 43 ijana na 83 nizo umuntu yo bayifuza kugukurikira aho ukorera unakorera kuri Musée Vivant oya Jesse nkorera kuri Musée Vivant uyu munsi nahashikanwe nuko twaje mwihayanishwa gurisha nizere kuzo bwa mbere ndashobora kuba wa mbere Imana irashobora kubimfashamwo mbya cyose ruki intari ya je naserukiye intara ya Bujumbura rirare nubwa mbere uje muri exposition ni rya mbere nje muri ibi byo gushushanya ibintu by'ibishusho canke ibi duhingura by'ivyuma bambara ku maboko ni rya mbere nje muri vyo handi hose rya mbere nje mu bintu vy'amahiganwa ariko nivyo bigutunze n'umuryango wawe je birantunze vraiment birantunze. Habari zako mzee? Mambo fresh. Uko vizuri? Super kabisa. Kwenye wanakuona hapo watu wakasema wanajiuliza maswali. Kwa nini uko hapa mzee? Niko hapa kwa ajili ya kuonyesha. Unajua ni maonyesho ya siku ya leo. Ni wiki ya maonyesho kwa kitaifa. Kwa sasa unaonyesha nini? Hapa naonyesha mambo ambayo nilitengeneza hapa. Kwa mfano wewe mwenyewe unaona kuna matunda, kuna samaki, kuna nyama, kuna picha hizi hapa. Super. Unatengeneza kwa kutokea nini sasa? Hizi zinatengenezwa kutokana na uchafu. Na maana uchafu una kolektiwa. Kisha weka sehemu fulani ukakabidhiwa maeneo fulani unatengenezwa, alafu tunaunda kile kitu ambacho tunakuwa tunakitaka sisi. Kwa mfano sisi upande wetu makaratasi, nylon, yani tunasema nylon zote zile, aina yote ile ya uchafu, hata kama ni nguo ni uchafu tu, yani sisi tunaweza tukaweka sehemu fulani hivi tukatengeneza. Na maana tunahitaji kutengeneza mazingira yetu. Kwa mfano unaona kwamba ukichukua uchafu, sawa? Ukauunguza, sawa? Hauwezi kuleta mandhari nzuri au kuleta mbolea nzuri katika ardhi, lakini sisi upande wetu hapa ile ni marketing, ni soko tunaifanya. Kwa hiyo tunaweza kukusanya vijana tukafanya hiyo kazi, mambo yakawa sawa kitasi, unajua? Ndio mara kwanza unakuja kwenye exposition? Hapana, ni mara nyingi tu tunaenda. Walituambia ni competition. Unaamini tutakuwa kwanza mzee? Sio mashindano, ni maonyesho. Sio mashindano, ni maonyesho. Kabisa. Sasa mtu mwenyewe anakuwa iko interested anataka kununua, ataweza kupata vipi mzee? Mimi unanipata, niko Rumonge. Unaona? Ni Rumonge, yani pale pwani ya Rumonge pale. Ukifika pale hakuna shida, unanipata. Jina langu naitwa ni Dan Kasembe. Namba ya simu? Namba ya simu 76 71 68 90 au unaingia kwenye interneti www.kasembe.com.org. Hakuna shida, unanipata. Alafu bei ni aje mzee? Ipi sasa unataka? Ipi? Mimi kama nataka kununua hii hapa. Wewe kama wewe naweza kukupata bure. Wewe si rafiki yangu, lakini kwa mtu ambaye anataka kununua hii ngoma hapa 1050. Alafu kale kakanga, ni kanga ile, ni kanga nini? Hii ni kanga. Unajua maana ya kanga? Kanga najua, ni kuku, ni kuku. Ni aina za kuku hivi. Aina za ndege. Za ndege. Sawa, sio kuku. Sawa. Kanga hii hapa 5000 tu tunampa. 5000, 10000 hakuna shida. Kuna familia ya kanga umeiona pale. Hilo ni familia ya kanga. Picha hakuna shida, unaziona mwenyewe. Picha ya amani. Pundamilia ni aina ya amani. Hakuna shida. Sisi tunawapa tu twabonye washushanya ariko twabonye umenga biri mu mbaho. Mbe ni biti bikozwe mu biti wakoresheje. Ibi biti ni biti bikomeye cyane, ni biti bita imitarabanya komeye, bavyita makasiya. Niryo bararyavyo nyene, niryo bararyavyo. Ntarangiririko. Oya, ntarangiririko. Niko bisa. Ngico dushiraho gusa dushaka ko Sire d'Abeille. Sire d'Abeille ni hamwe
umuntu aheza kurya ubuki hagasigara ikintu bita ishashara. Iryo shashara rero niho rifata kariyaza ariyajije rikamera nk'amazi kudenyere kubuyi hama tugara dusiga ubuze gusiga tuba kiratambara ugahanagura kica kikayangara kandi iyo shashara irakingira n'igiti cyane kabaho igihe kirekire rwose igihe kinini. None turabona n'amabara atandukanye byose ukoresha iryo rangi nyene Mutama? Urabona ibi n'ibiti vyirabura ushize kwiyo sire ni igiti cirabura n'igiti gisa gutya nyene. Kino giti gisa kunyera bacita ishakaranda nubu n'ubwoko bw'igiti cera aha niyo nubwo ntutse nyene iyo shashara twasitse ko sire dabeye ni hamuhanaguye bica bikayangana bigabriya cyane kandi birakingira n'igiti. Aha washize gushushanya iki Mutama? Uyu hatwagiye hatuvuye muri ya art classique bimwe twita ibiko ari ibintu biboneka ubona ijisho n'umworo iki hatwagiye mu bintu art moderne bigezwe ubuhinga bw'ubu rero ubona umuntu nk'uyu n'umuntu ariko ariyumvira donc kwiyumvira ateza kuba ariko yarafise ibibazo ariko ariyumvira tumukora mu buryo bwa none bukoreshwa n'abandi bantu bo hanze tukaba mu bintu traditionnel turahindura tukaja mu bintu moderne vy'ubu kugira nato tukurikire ibihe uko ibihe bihinduka tumwe tubandanye. Hirya gato ko urabona umuntu ajyamye ngaha uyu n'umuntu bita paternité n'umuntu urabona ko iyi shusho ariyo umuntu aryamye afise umwana ni bwa nkanyere moderne ariko aramukingira ni kwa rukundo umupapa usanga afite nk'umwana ugasanga aramuproteja nashaka hari ikintu comwegera urabona ko yari yigonze ari donc nivyo bita rero paternité umuvyeyi ngira akunda umwana wiwe aha naho ni aide malade ni nk'umuntu abagwaye nk'umushinga arahagwaye umupfasoni wiwe akaba ariko akaramwegeranya amubwira ati vyuka ndaguha umusururu akamufasha uranga nk'ubu abagwaye nka malariya kuba hari amagwara menshi ariko aravyura umugabo we amubwira ati vyuka ndaguha agasururu unywe abumufitiye urabona ko mu kuvyuka vyamugora ariko niyo twari twisire yuko ari garde malade aba n'abantu bari mu nzu aba nabo aha nyene ni bwa buhinga bwa none mu twita art moderne tudashobora ubona ikintu ngo uce ugisigura ubwo nyene yego aha yego twashatse kugira abantu muri bwa buhinga bwa moderne bwa buhinga bushasha amahasa abantu bakunda kuyo bibarutse usanga bahinduye ugasanga bavye amahasa umupapa umumama urabona nkaha rero bari bafashe bariko barashikira amahasa bari bibarutse niyo siguro iyi every yose abana abantu n'amahasa serejimo okay no ego none kuba yifuza kubigura Mutama mbe haje igiciro ni gute kuba yifuza kukigura baba bayinteresse n'ibigunizenya ibishanyo byabo ivyerekeye ivy'ibiciro n'ukuri mbo dufate basi ndakorohereje ni guhera ku bihumbi 200 ku 30 100 kuzoshaka kuma miliyoni mbere wagomba ivanisha umuntu yashimye cy'umuntu yifuza uca wumva ko naho kubwira ngo ikingo inango na yabikinaya ivanisha umuntu yashimye hamaze tukavugana mbere ashatse yatukiye gucaryoshe dushobora kukunguriza hamugabaniriza kugira ngo ibikorwa bigende neza. Ego mzee sinakubajije none uba yifuza kugura nuvuga y'ingoma yifuza kugura urutaro uba yifuza kugura inanga uba yifuza kugura ijya tableau ariko abantu bariko baravuza ingoma yo kuronka gute yo gusanga he jewe sanzwe turafise ahantu dufise akabiro ngaha hepfo musi ya monima yo kwandadaye kuba yo yifuza ko tumukorera ibintu bitandukanye tableau z'ubwoko butandukanye eka n'ibindi byose bijanye na art niho yo dusanga yego kuri Avenue des Paysans numero 24 yego murakoze cyane mzee. Yego merci na. Tukifurije amahirwe kuwa mbele. Yego cyane Imani baheza igihe. Tumeongea mengi ile natamani kujua. Nani alikufunza mambo kama haya mzee? Unajua mara nyingi si kwamba mpaka ufunzwe ndio ujue. Lakini kama ni mwanasanii unafikiria. Katika ndoto mambo yanakujia unapata hekima. Au katika kutembea unaona kitu unajifikiria kitu kinaweza kikatengenezwa kitu fulani. Hii hapa si kwamba mtu aliingia darasani lakini katika ile hali ya kuishi katika mazingira tulionayo. Unajua kawaida yale mambo ambayo sisi hatuyapendi
tunaweza tukayageuza tukawa tunayapenda. Mambo ambayo tuyapendi tunageuza tukawa tunayapenda. Mimi haya mambo sikujifunza zaidi, isipokuwa ni katika fikra mambo yalikuja. Nashukuru sana mzee. Hakuna shida. Mzee, tukifuriza rero amahirwe kuba wa mbere. Murakoze cyane kuba wa mbere ho ntivyoroshe kubera ari abandi bahinga hatasobira bejo. Bazotanga amanota ejo? Ngira bazotanga amanota. Bazotangira hanyene? Bazotangira hanyene sinzi saha mugwazo bari muri sare nyene. Okay, murakoze. Cyakinyamakuru cy'amakibazana bishasha muvuga muri industry ya Buja Flavor. Woba bikeneye mwumvise iyo aho muzobasanga. Tuzasubira rero inshallah Imana bikunze on the mic ya Beni, behind the camera Scott professional. Tuzasubira, bye.